banyakubahwa mwese muvyagiye ngaha mu vyubahiro vyanyu. Imana kugira ngo indongozi ibe umushinge w'iterambere canke ry'ukubaho canke inkingi y'ukubaho kwabo ijejwe, hategerezwa kandi kubaho dusabwa gusitura no gusenyura ingeso y'ukwararrazanya, ingeso y'ukwararrazanya, tugateragira ingeso y'uguhanurana. Ivyo navyo ntibikunda tutarahera kuri ya ngeso ya mbere imwe twavuga ngo nanje nohaja. Igani ya mbere tubanza gusenyura. Kananje nohaja jeho kuki mubanza kugasenyura, tubanza kugasenyura. Hama tuce dusenyura dusiture ingeso y'ukwararrazanya n'ingeso duteragire ingeso y'uguhanurana. Mbere ndetse no gusabiranira igisabisho. Ivyo navyo nuko umuntu usanga afise abahanuzi. Uyu munsi bashampagaze ku bahanuzi cyane gose, barambabarira abantu abahanuzi kuko akenshi nibo dusanga mu bitabo vy'Iranda vy'Imana umutware canke indongo zitagize abahanuzi beza, ibintu byose bica vyononekara. Aho kugira abamuhanura akagira abamuvuga, akagira abamuvuga gusa, abaza kumushira mu ibarabara yitwaje yuko nanje nohaja no bishobora, kada kantu kananje nohaja tubanze tukarandurane. Hama turasabwa kandi gutsinda ishavu no kugira impuhwe mu gutunganiriza abo tujejwe. Ivyo navyo turabisanga mu kigabane ca gatatu, mu kigabane ca gatatu mu 159 muri Kurandurana nyeranda, aho Imana ibwira indongozi yo yagendera cagura kwisi nkuko namwe ndongozi mwacaguwe n'Imana mushobora vyose, ati ni kubw'impuhwe z'Imana washoboye kuba muri ico kibanza. Ati mugabo yuza kuba umuntu ufise ishavu, udatsinda ishavu, utagira impuhwe, ati abantu bose bari kukuvako. Aha rero naho hacaja ku ndongozi. Iyo indongozi itagize impuhwe mu bahanuzi bayo, bose baca bayivako, ugasanga abahanuzi bose bakuvuyeko. Kubera iki? Ufise ishavu, ufise ubukazi, umutima wawe uraremereye, ati bose baca bakuvako. Ati rero gira impuhwe kandi wongere ubasabire kandi wongere ubahanuze, kuko utabahanuje ingingura yifata kandi ubahanuje ingingura yifata. Mugabo ucubura kimwe, mugihe utabahanuje ucubura kimwe, nivyo ingingura yifata, ubahanuje ingingura yifata kandi utabahanuje ingingura yifata. Mugabo ijambo ry'Imana ryakubwira riti urabahanuza. Hano ni ku ndongozi rero nazo zihanuze, babahanuzi nabo ntibababereyeho ubusa. Washawiruhum fil amr, imaza kubisanga mu kigabane ca gatatu 159. Atutabahanuje bose baca bakuvako gaca bigira pembeni. Umva rero hari ivyo indongozi isabwa, hariho nivyo abahanuzi basabwa, maze abo hasi nabo bagaca bagenda barakurikira bose uko duhera ku gatsimbiri mbere ndetse ku muryango mpaka dushike ku mukuru w'igihugu. Kuko burya iyo twumvise uburongozi abantu benshi baca bashira agati mu ginyo ngo bari bababwiye. Nta muntu numwe atari indongozi kiretse umwana akiri muhira kwa se na nyina. Umurongozi nta muntu numwe atari umurongozi kiretse umwana akigaburirwa kwa se na nyina. Ari naco gituma ijambo ry'Imana muvugishwa Mana Muhammad canke Maome yatubwiye atwigisha ati mwese murabacunzi, mwese murabungere, ati kandi mwese muzobazwa, umwe wese azobazwa ico yacunze, ico yagerageje gucunga.